urukwavu murabizi twarabwiye yuko ruvyara mu kiringo cy'ukwezi kumwe rukavyara mu kiringo cy'amezi 6 kuva ruvutse mu kiringo cy'umwaka rwakuvyarira inshuro 6 iyo ruvyaye rimwe rushaka kuvyara utwana hagati ya 5 n'udushika 10 na 3 gutyo rero kameme sinumva impamvu utokorora hariyo naho ziguwa washaka ukiro ugasanga urukwavu rurashobora guca rushikana mu mase 70,000 80,000 seno n'ibiro rufise okay igihugu cyarabishize mu maboko n'umugambi munini wagutse ihinguriro rizohingura inyama z'inkwavu nibikomoka mu nkwavu ibiva ku nkwavu hafi ya byose meme n'ubwoya bwazo cyose ni ibintu by'ikimazi kandi gikomeye bidandazwe donc kuba ariko arubakwa iryo hinguriro iyo ni soko ikomeye twashiriweho n'igihugu sinzi dizingere tumeze barundi bumvise ngo urukwavu bomva wo kumva inka mugabo jewe inka narazitunze ndazizi ntibyara rimwe mu myaka inka mugabo jewe mfashe inkwavu nga kandi ziya gutwara ubushu ngira no kwemera ko kandi ngira ngo nuraba inyungu mu mwaka umwe biba bitandukanye cyane inka ntaho binahurira ntaho binahurira ufata inkwavu ijana ugwize nawe cyo byumva ufata amajana 2 ugwize nawe cyo byumva jewe nibaza ko turi mu ba mbere bariko baranyaruka ubundi bazogera kudushikira basanga amafaranga twarayamaze tuyafungura jewe ngira n'amahigwe ndi mu batori yo budget ndabibona kare rero kuba jewe nemeye gushiramwo nuko nabonye ikiri imbere yaho bo kawaida barundi kazi muri ko muradukurikira nta nari gushobora parce que bansaba inkwavu 1,700 kundwi 1,700 kundwi izo nkwavu zova he muri buno Burundi abarundi mutarazorora cyane okay yes ndabaramutse cyane ndabaha ikaze ni wa muhungu wanyu omdi changement abipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga ndanabwira ko mwahisemwe neza kudukurikira kuri Agaciro Media yes nkuko mubizi murazi ko twamatiko turabakorera ibiganiro byinshi bihamagarira uwari wese kwiteza imbere tukabereka ko mbere n'ukuntu buri wese yo kwiteza imbere murabona ko duhora tugenda duca mu bintu bitandukanye burimyi ubworozi no munsi tugeze no mahinguriro mu mabanke okay hose biba bishoboka twece duhamagarira abantu yaba wawundi afise amafaranga tumwereka aho yinvestisa wawundi adafise amafaranga twamwereka ukuntu yarondera naho yarondera okay muti rero uno munsi yo mdishanyima ugiye imbere ya kamera juste ubwira tubwireke uno munsi kinje kubabwira nje kwishura hanini ibibazo nagiye mpurana na mbazwe n'abantu udukurikirana hanini uno munsi mu nkundire nsubize canke nishure abakunzi b'ibitungwa by'inkwavu kubitungwa by'inkwavu nivyo nkunda kubona abantu benshi cyane banyandika ati omdishanyima nibi hehe tubwire iby'inkwavu ko bimeze kiniki okay kano kanya reka ndabishurire hamwe mbere ko nishura reka mande shimire vyimva mutima abarundi baba mu mahanga abo twita ba diaspora kuba muri ko muraza gushira imitahe cyane muri bworozi no kuvuga ko ibi nivyerekana ko mwatawe neza uno mugambi w'igihugu bien sûr muri intwari cyane icya kabiri ndashimira cyane ugaruka ku Burundi ruva rukagera ruri mu ntara zitandukanye kubera ko Agaciro Media nimwe mu mbonesha kure zikorera ku mbuga ngurukana bumenyi twafashe ya mbere gukundisha ubworozi abarundi kubasobanurira ofete babitahure rero arico gituma abantu benshi bagenda baturondera ngo tubafashe bino bintu ngo turangire kwanza inkwavu ziri dufashe ubumenyi bwo kugira tuzorore kuko inkwavu mwabagenzi biratandukanye si kwa kundi ufite nk'amafaranga ngira uje guri inka uje gutunga biratandukanye ho gatoya zozo ari ubumenyi kanaka ukwiye kubanza kuronka imbere yo kuja kuzitunga okay hari nabandi bagiye bagaruka ati omdishanyima no kuri turakurikira ibiganiro byanyu byagiye bidusunikira kuja kugira buno bworozi bati rero twe twaroroye inkwavu ziradupfana kandi mwana tubwiye neza ko inkwavu atangwara yazo burya by'ukuri hari izwi niko bimeze ati none biba byavuye kuki rero muri ivyo byose reka tubirabire hamwe muri kino kiganiro okay
icambere nuko nanje ubwanje sanze ndi umworozi nibaze ngo nama ndiko ndiyamamura ngaho imbere y'amakamera gusa no je ndi umworozi iruhande y'ivyo ndi n'umurimyi iki bino bisata ni base de l'économie du pays nico gituma nawe ndabirimo no munsi kameme mba nkwiye kuza kubabwira ibyo nanje mfise ko experience ubushize twagendeye umushinga amateka asanzwe ari umworozi mwaravyumvise wetanze akaroti jewe sanzwe ndi umwe mu batora bije ishirwa muri ivyo bintu ati naciye mfata iya mbere nja korora impamvu niki ati nabonye imbono kazoza y'uwo mugambi iyo biriko biragana ico bizofasha igihugu iki gihugu gitegekanya kubikorako ico bizofasha umwene gihugu w'umurundi donc ati jeje ndabishira muri umutahe uno munsi rero kuba wari kuradukurikira nawo ushaka nk'akarorero kwiteza imbere kameme nta numwe adashaka gutera imbere ivyo nibaza ko ntaho baho ku isi ugasanga n'umugambi nturawumva sinzi ico woburindiriye mugabo nivyo abantu twese ntitubanguka kumwe canke ntituba dufite ubije zimwe muga kameme urukwavu murabizi twarabwiye yuko ruvyara mu kiringo c'ukwezi kumwe rukavyara mu kiringo c'amezi 6 kuva ruvutse mu kiringo c'umwaka rukavyara incuro 6 iyo ruvyaye rimwe rushobora kuvyara utwana hagati ya 5 n'udushika 10 12 na 3 gutyo rero kameme sinumva impamvu utokorora wabishatse mu kiringo c'ukwezi kumwe yumva ngira ngo urinze ufise Android ukaba uri kurakurikira kino kiyago nibaza ko mu kiringo c'ukwezi utobura amahere y'urukwavu rumwe henshira kugwa ku mafaranga 30 muga hariyo naho ziguwa washaka ukiro ugasanga urukwavu rashobora guca rushikana mu mase 70,000 80,000 seno n'ibiro rufise okay ko bimeze gutyo rero kano kanya igihugu cyarabishize mu maboko n'umugambi munini wagutse ihinguriro rizohingura inyama z'inkwavu n'ibikomoka mu nkwavu murabizi hariho yamaganga yazo ashobora gukorwa nk'umwavu hariho ariya makwavu canke hariyo bayita impurungure canke amasyegege nze kumva rero bashaka kuyita amahenene ariko nashaka kuba amahenene parce que amahenene aba mu mpene ibiva ku nkwavu hafi ya vyose meme n'ubwoya bwazo cyose ni ibintu vy'ikimazi kandi gikomeye bidandazwa donc rero kuba ariko arubakwa iryo hinguriro iyo ni soko ikomeye twashiriweho n'igihugu okay je murazi ko nkunda gukora bino biganiro byinshi bivuga ku nkwavu byatumye hari abarundi bari muri Tanzania baranciye ko ngo mbishanyima ngo ngo tukurangire isoko ngo yaba abanyamahanga bari muri Tanzania Dar es Salaam kidavuga nti okay imeze gute bo kawaida barundi kazi muri ko muradukurikira nta nari gushobora parce que bansaba inkwavu 1,700 kundwi 1,700 kundwi izo nkwavu zovahe muri buno Burundi abarundi mutarazorora cyane ifoko tubijamwo ariko iruhande y'ivyo nibaza ko nta nkwavu umunyagihugu kuri korashora mu gihugu kibanyi canke mu mahanga igihugu cadushireho isoko n'ibintu dukwiye kujamo rero sindabicisha amajambo inyuma yuko ubushize ndaherutse gutanga formation ku bworozi bw'inkwavu kandi bari mu buryo butandukanye bw'u Burundi bavuze ati wowe ndishanyuma ni ibintu twifuza natwe gushiramo imitahe mugabe ikibazo twarabikenye bumenyi none tugire gute ati fata umwanya nti nubwo wowe ndishanyuma mu mwanya wo kugora niki na ariko duhakanya vraiment utwigishe bino bintu by'ubworozi tubitahure okay ndavuga nti jewe kuri connaissance mbifisemwe ko ruhande yuko ngendera aba expert benshi b'ubworozi bw'inkwavu nkabona ama experience bakasangiza ubumenyi bwabo sande ndi umworozi nanje navze rero nti okay reka ko abakunzi bacu kuri agaciro media mu bisavye sinshaka kubabera inzitizi je ndi homme de changement numva shaka gufata ko twofatana amaboko umafata ahundi afata twavanza twese tugende iyo terambere turijemo twembi okay naho rero naremeye kuja zino formation kuzikoresha abantu kandi aho bari hose
Muga kameme murabizi ni sacrifice dasanzwe kuba umuntu ashobora guhagarika ibikorwa byiyo byose kugira ngo afashe abantu muri iyo nzira. Peut-être akenewe akantu motivation. Rero ku bantu baza kumva ko bari tayari, reka tubashirire link ngaha nyene umunsi ikiganiro niyo commentaire ya mbere turayipininga ize kumari ya mbere. Icya kabiri nimero yiwanje ndakeka abadukurikirana mwese ushobora kuba muyifise, utayifise nawe yacagira ngaha nyene arayitora. Okay, twandikire tunabashirira link ya group WhatsApp mukaza kuyigiramo n'ubu tayari yuko aje by'ukuri tujane. Soko ikiza aho uri hose mu gihugu cy'u Burundi n'uri hanze akabishaka nabonye nta kibazo. Kuko uno munsi nabonye abantu bavuye muri Zambia na Malawi baraza bashitse mu gisagara cya Bujumbura baje kora bworozi bandondeye. Okay, ndabafasha ndabahuza n'aborozi aho bashaka kugura inkwavu ntakindi nuko. Murakoze rero cyane, mwakoze kundiza kanya. Bye bye.